ishirahamwe rero Van Business Company gafise ibisata byinshi bishika kuri bitanu. Igisata ca mbere ni igisata kijejwe gutunganya ivy'imiduga, byo gukora ivy'imiduga cyitwa Van Car Service Center. Igisata kigira kabiri ni igisata kijejwe kunguruza abantu n'ibintu cyitwa Van Transport, nico mubona gikoresha amabisi mw'ibarabara. Igisata kigira gatatu ni igisata cerekeye ivy'uburaro n'inyubako cyitwa Van Appartement. Igisata kigira kane ni igisata kijeje gushira ubuhinga ngurukana bumenyi mu bitaro cyitwa Van Fino. Igisata kigira gatanu ni igisata kijejwe byo gutunganya ibyo kwakira ingenzi no kubafungurira neza hamwe no kwinezereza ku kayaga ka Tanganyika cyitwa Van Beach Resort. Rero twaritavye akamo ka nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cacu ko gushira imbere ineza y'abakenyezi kugira ngo nabo biteze imbere, kandi turamaze kubona yuko bashoboye. Byose usata bitanu babwiye abakenyezi twabashize imbere cyane gose. Imbere ku cyose byose uko ari bitanu hose harimo abakenyezi, akabirya harimo n'abakenyezi bakora ibintu vya mekanike, harimo abakenyezi bakora ibintu by'ubuyede mekanisi. Hanyuma igisata rero mukuru kimwe abakenyezi benshi ni igisata cyo kunguruza abantu n'ibintu arico Van Transport. Mwico gisata guhera ku buyobozi mukuru, umuyobozi mukuru wa Van Transport ni umukenyezi, abafasha abashoferi ku bice 80% n'abakenyezi. Duhagaze ku cyo gisata nagiye cyo kunguruza abantu n'ibintu arico Van Transport, nabwiye ko twashize imbere abakenyezi duhereye ku muyobozi mukuru, abafasha umuyobozi mukuru, abashoferi, abafasha abashoferi bobo nabwiye ko ibice 80% n'abakenyezi. Rero kuva dusize imbere abakenyezi turabona yuko umwimbu ushimishije, kandi bakora neza, kandi bakora bafise indero, barakira neza babitura. Hanyuma ivyerekeye kuvyuka ku kazi, twari tusanzwe tumenyereye yuko abagabo mbega nabo bazinduka, ariko twebwe muri Van Transport turashima gose abakenyezi isaha 12 zo mu gatondo abashitse ku kazi, kandi no gutanga amafaranga baciye nta mukenzi yararana, barara bayatanze kandi batanga umwimbu ushimishije. No kuvuga duharuye kuva cyo kitagitanguye, cyatanguye neza na tariki 8 z'ukumunani mu 2022 kugeza kuno munsi turabona yuko umwimbu ushimishije kuva dushize imbere abakenyezi mu kazi. Mbere yo gusatana babwiye cyo gukora imiduga, abakenyezi twarabonye ko bashobora gukora umuduga, barashobora gufasha abamekanisiye, umva byose abakenyezi barabishobora. Rero mutacunza abakunguruza abantu n'ibintu no twabonye neza na neza yuko abakenyezi bashoboye, kubera yuko nababwiye barazinduka, barakora neza, barakira neza babitura, bafise indero, kandi n'amafaranga baciye barayashikana neza, umwimbu ukagenda neza. Rero kuva tubishize imbere ineza y'umukenyezi mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu arico Van Transport, nababwiye yuko akarusho ni kanini cyane ugereranije n'ingene abantu bakomboyera bahungu bakora mu gisagara cya Bujumbura. Twotera kamo kandi mashira hamwe ari mu gihugu cacu, hamwe n'andi mashirahamwe mpuzamakungu, na cane cane ari mu gisata cyo kunguruza abantu, kubera ariho tumaze kubona twabonye akarusho gakomeye ku mukenyezi. Nabo biteho ineza y'umukenyezi, kabashira imbere y'ubuzi, kuko turamaze kubona yuko ari abantu bashoboye kandi barakora batiziga.